iyo bari baziga bufise umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuze mu vyonga. Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatuhoza amaze tukabashikiriza ido nido. Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yemeje ku murango izuba riva ko u Rwanda ruriko ruritegura kumutera, ndetse akaba yavuze ikintu gikomeye cyane cyatanguye gutera abarundi ubwoba batari bakeya bakurikira ibimaze iminsi biba muri Kongo, ndetse benshi bakaba batanguye kwibaza koko niba ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ari ukuri canke se niba ari remetanya nk'uko bisanzwe bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru ahari nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kwemeza ko ingabo z'u Rwanda ziri hafi gutera Uburundi, ndetse akaba yashimangiye ko mu Burundi hari abasoda batari bakeya b'u Rwanda biteranije n'aba M23. Ibi bikaba byatumye ahita atanga itegeko mu nzego z'umutekano ko bagomba gufata umunyarwanda wese uri ku butaka bw'u Burundi. Ibi byose bikaba byerekana ko ibintu bigiye kuba bibi cyane mu minsi iri imbere, ndetse bikaba byerekana ko umutekano ushobora guhungabana mu karere. Ibi byose Ndayishimiye akaba abivuze nyuma y'uko M23 yarahiye ikarengwa ikavuga ko igomba gukora ibishoboka byose ikihimura kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ishaka guhagarika ibitero byose biriko birayigagaho bituruka ku butaka bw'u Burundi. Ibi byose bikaba byajugumije abatari bakeya mu bategetsi bakomoka muri CNDD FDD, ndetse benshi bakemeza ko kubera ukuntu Ndayishimiye amaze kugira Uburundi indiri y'aba FDLR, ibi byose bidashobora kumugwa amahoro. Akaba ariyo mpamvu nawe umwanya n'umwanya ari kwikanga ingabo z'u Rwanda canke se M23 bamukozeho ibitero bihambaye, dore ko n'ikibuga cy'indege Mereco Ndadaye giherutse kwinjirirwa n'abantu kugeza uyu munsi bataramenyekana. Bakaba barakigenzuye iminota itari mikeya, iminota igera kuri 6, aho bakurikiranaga ibibera ku kibuga cy'indege Mereco Ndadaye, mu gihe abari bashinzwe kugicungera ndetse no gukurikirana ibyacyo bari bavuyeho bayobewe uko byagenze. Ibi byose abenshi mu bahinga mu bijanye n'umutekano bakaba bemeza ko izi ari imbuzi zahawe Ndayishimiye, ko umwanya wari wose yakongera gukora ikosa azisanga ibintu byamaze kumukomerana cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akane karyo keza ko gupyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Evariste Ndayishimiye yaraye atangaje ko azi neza ko intambara ya Kongo izoshika no mu Burundi, ndetse akaba yemeje ko u Rwanda rubwaba rugiye kumutera. Aya majambo aratangaje mu gihe Ndayishimiye afise batayo zirenga 18 muri Kongo, ngo no kuvuga abasoda b'u Burundi barenga ibihumbi 10 bagiye kugwana na M23. Nimba azi neza ko intambara izoshika mu Burundi, no kuvuga ko azi neza ko abasoda yarungitse bazotsindwa muri iyo ntambara, ndetse akaba yaramaze kwiyakira ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa akisangura yavuye ku butegetsi. None ko M23 ari abakongomani basaba uburenganzira bwabo
mu gihugu cabo. Ndayishimiye akaba we nyine yarakiriye intumwa za M23 mu Burundi muri Rusama 2023 akanazemerera kuzifasha kuzumvikanisha na Tshisekedi. Ubu bigenze gute ngo ikibazo gihinduke icu Burundi ndetse gihinduke ikibazo cy'u Rwanda nk'uko Ndayishimiye abyemeza? Kuba Ndayishimiye yaragurishije ingabo z'u Burundi kwa Tshisekedi zikaba ziriko zihonera mu ntambara itari iyacu, byoba bitanguye gutera ubwoba Ndayishimiye ku buryo yiyumvira ingaruka zabyo. Kuba Ndayishimiye yaremeye kuzana FDLR mu Burundi byaba bitanguye kumutera ubwoba ku buryo abona neza ko u Rwanda rushobora kuza kwihora. Yoba atinya ko abasoda biwe bazohava bamuhinduka. Perezida Ndayishimiye avuga ko impunzi z'Abarundi ziriko ziragwana muri M23 kandi ko zisigaye zimenyereye ingwano ku buryo budasanzwe. Nimba ariko bimeze none ninde yagize abana b'u Burundi impunzi? Ninde yatumye abana b'u Burundi bihebura ku buryo bigera aho bafata ibigwanisho? Mbe biramutse bishika ni igiki kizoba gitangaje muri kano karere? Ibihugu byinshi by'akarere bitwarwa n'impunzi zigeze gufata ibigwanisho kubera amareta ameze nka Ndayishimiye yarazimye uburenganzira bwazo. Mwishavu ryinshi n'icuya cinshi Perezida Ndayishimiye arangiza avuga ko Burundi bwiteguriye guhangana n'u Rwanda ndetse na M23, aho avuga ko agiye gukora ibishoboka byose agahagarika iyo ntambara nishike mu Burundi, ariko benshi bakemeza ko amazi yarenze inkombe, ko ahubwo akwiye kongera imbaraga kuko ibintu byo bigiye kumubaho birateye ubwoba. Umukenyuro w'imbeba urya inguhuha. Umukenyero w'imbeba ikurya iguhuha. Ubu urabye hirya no hino ku mbuga zitandukanye, Abarundi benshi bahanze amaso intambara bagira binjiremwo, aho bashobora kugwana n'umubanyi wabo ariwe u Rwanda. Iyi ntambara yanibukaga isa n'iyatangajwe n'abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu, aho nyine ubwiwe yaraye atangarije mu ntara aho yigeze atangariza mu ntara ya Kirundo ko umubanyi wacu ari w'u Rwanda ari umubanyi mubi. Abarundi dukwiye kurikanura ntituryame umukondorazosi kuko dushobora guterwa umwanya wari wose. Ibyo biruko mu gihe imbibi u Burundi buhana n'u Rwanda zimaze hafi imyaka 2 zugaye, aho leta Ndayishimiye yasabye ko ihabwa abashatse gutembagaza ubutegetsi bwo yasubiriye ariwe Nkurunziza. Amakuru turiko turaronka avuga ko abateguye inyubako y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye ari abanyabwenge bakomeye kuko babuhaye ishusho y'ubutegetsi buhobahoba budashobora gukemura ibibazo by'abanyagihugu. Ayo makuru avuga ko amajambo yo kwagiriza u Rwanda ko rushobora gutera u Burundi yatanguye kuvugwa mu ntango z'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ubwo butegetsi bwatanguye kwagiriza u Rwanda n'umukuru w'igihugu warwo ko ari abanzi bashaka gutera u Burundi inyuma yaho Paul Kagame yari yarizaniye Nkurunziza ubutumwa bw'amakungu bamusaba kutitoreza ikiringo ca gatatu. Imbuye ku gatumba kwa Nkurunziza n'ababanyi b'u Rwanda cyane cyane. Wabonye Nkurunziza akinana akabumbu umupira na Kagame babonamwo abavukanyi, ariko bivuye ku mururumba w'amaronko uwo muvukano Nkurunziza ntiyatebye kuwusenyura. Amakuru yahavuye amenyekana mu nyuma nuko Nkurunziza mu guca uwo mubano na leta y'u Rwanda harimwo inyungu yashaka gukura mu muhari FDLR. nk'uko abizi iby'uwo muhari bavuga ko ufise ibibanza byinshi bibitsemwo ubutare bwinshi cyane, akaba aribwo uwo muhari ukuramwo amafaranga atuma ubandanya ubaho inyuma y'imyaka irenga 30 watse indaro mu buseruko bwa Kongo. Hari n'abavuga ko FDLR woba wahinduwe umugwi w'urudandazwa rw'ubutare bisunze ingene ubugurisha ku banyamahanga bavuye hirya no hino ku isi, bakabugura make bakaja kubugurisha ku giciro kinini. Mu mbyino z'ibihwebwa n'ibihwiji bya Nkurunziza bagoma bavuga ko bazomesa u Rwanda bakita umukuru w'ico gihugu amazina ateye isoni, ariko wa Nkurunziza yarinze asezera isi yo ntambara ikiri mu majambo. Umukenyuro wa Ndayishimiye ko twumvise Ndayishimiye yahakanye ko atari samuragwa wa Nkurunziza kandi abo basangiye umugambwe CFD
bakemeza ko ibyo akora nk'umukuru w'inararibonye z'uwo mugambwe bidasa n'ibyo Nkurunziza yakora. Ni iki gituma Ndayishimiye yita u Rwanda umwansi w'u Burundi kandi yari yananaguye uwo mubano? Kugira leta ya Tshisekedi irabe uko yokwisokora mu byitwa amasezerano yabaye hagati ya leta zamuboneye izuba n'igihugu cy'u Rwanda, Tshisekedi yaratanze isoko ku bihugu byifuza kuja muri urwo rwendegwendwe rw'intambara yo gutuza u Rwanda mu buseruko bwa Kongo. Uwemeye kuja muri urwo ruhigi yahabwa amasandugu y'amafaranga n'ibihoho by'ubutare kugira azane abasirikare biwe n'abikoresho bya gisirikare. Ntawe utazi ko iyo ku isi hagize igihugu kija gufasha ikindi mu ntambara haba hari amasezerano y'inyungu aba yasinywe. Kurya Amerika yaraye ibwiye Ukraine ko yobaha aho bimba ubutare kugira babandanye babafasha mu ntambara ibahuza n'Uburusiya. Ibyo murabizi ko Amerika yabisabye naho kugeza uyu munsi bitarakunda. Muri urwo rudandazwa rero aho ibihugu bitandukaniye bya Afurika byasiganwa kwinjira muri Kongo kwiyorera ubutare n'amafaranga byisesa, wabanza kwerekana mu mvuko udahuza na leta y'u Rwanda. Ibyo benshi twarabibonye aho umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo yateranye amajambo n'uwo mu Rwanda, ariko ababona kure barabona ko uretse kunezereza Tshisekedi nta kintu na kimwe cyotuma Afurika y'Epfo ishamirana n'u Rwanda, kanatsinda basangiye umuryango wa Commonwealth kandi amategeko yawo arabuza abanyamuryango gushamirana. Nico gituma Ubuganda n'u Rwanda byagiraniye ikibazo, ariko kubera ari abanyamuryango ba Commonwealth hakugwana byenyuje hagati yabo, bagiye kunyinyuranira muri Kongo ariyo ntandaro y'irya ntambara. Yagiye mu nkuru twabahaye mu minsi yashize. None ibihugu bya Afurika byitwa ko byifise birenze bisetana kuja kuyora ibyisesa muri Kongo. Uburundi kwitwa ko ataho turishikana nitwe twari gusigara inyuma. None Afurika y'Epfo irinze iterana amajambo n'u Rwanda kandi atarubibi basangiye kugira gusa ishimishe abategetsi ba Kongo. Ndayishimiwe asanzwe ahana urubibi n'u Rwanda yategerezwa guca ashiramwo induru nyinshi no kwikumbagaza nk'umugwanyi w'amasamba avuga ko u Rwanda rumusengereje. None ga ibihugu twabonye bishorera abasirikare babyo bagana Kongo rwoba rwari urukundo bayifisiye mu guheba abasirikare babo? Urukundo ruciye kuki? Iyi si yubakiye ku biharuro by'inyungu kandi ibihugu byinshi birahombera cyane bikungukira mu ntambara. Mu kwenge twinshi bwa systeme yubatse ubutegetsi bwa CNDD-FDD, intambara ya Kongo bayigize urubyino rurimwo imidiho ikomeye ituma abarundi nka bose badasubira kumva ububabare bw'ingorane barimwo. Muri ubwo bwenge ubutegetsi bwabikoze ku buryo abarundi bigaburamwo kabiri, bamwe bagashigikira Kongo abandi bagashigikira u Rwanda. Urwo rukino rwa Kongo n'u Rwanda nirwo abarundi bateramirako ku mbuga zitandukanye, umwe wese avuga uko abibona nuko abyumva. Amakuru y'ibanga avuga ko harimwo ibiharuro byinshi muri uko gusamaza abarundi, kuko hagize igihe hari ibintu bidahumuriza bikorwa mu mugambwe CFD ku buryo hageze aho abanyamugambwe bumva uwo mugambwe bowuvamwo kuko inyungu bahora bawukuramwo zahagaze. Hanugwanugwa umugambi w'abagumyabanga benshi bateguraga kuzotora uwundi mugambwe, bakaba baranabikoze ariko bikarangira Ndayishimiye yibye amatora. Ikiza kibyunyura akaba ari inkuru zidahumuriza zivugwa kuri Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe, akaba ari we abanyamugambwe bafata ko ashobora kubatabara agacinyizo ka Ndayishimiye. Kubwo uwo mwiheburo abanyamugambwe ba CFD bifuza ko yopfuma atsindwa gusumba uko byahora byifuzwa n'abatavuga rumwe nayo. Bakavuga ko Ndayishimiye aho kugira ngo yongere gutwara igihugu yapfuma atsindwa igihugu kigatwarwa n'undi. Ubutegetsi bumaze kuronka ayo makuru bwaciye butegura ikintu cyotuma abarundi basubira kuba ikintu kimwe, babanje kwibagira ibibahanze. Ico naco nukuba
dushobora kuja mu ntambara n'u Rwanda. Hageze ku ntambara rero iby'inzara n'ubukene bica bibanza kubangira, twese tugahurira ku cyo twokora kugira ngo iyo ntambara ntize kutumara no guhonya imiryango yacu. Ni muri iyo nzira rero ubutegetsi bwateguye uwo mukenyuro w'imbeba ikurya iguhuha, umugambi wo gukenesha abarundi ubandanye, ariko baca babasamaza ko intambara yamose. Mu majambo yabo Nkurunziza na Ndayishimiye bose bavuze ko ata ntambara izosubira kuba mu Burundi. Kuri Nkurunziza byo twarabibonye ko yagiye atayibaye, none Ndayishimiye niwe yoshaka kuva ku butegetsi asiga intambara. Kigiye kwerekana ko irya ntambara yari ihagaze ku nyungu z'ibihugu, nuko igihugu inyuma y'ikindi bizoza birakurayo abasirikare babyo. Ubu hakaba hasigayeyo abasirikare ba Ndayishimiye wenyine. Kire noneho intambara itabaye ku ntwaro ya Nkurunziza yateranye amajambo n'u Rwanda kugeza aho atuma ibikutso byiwe kuja gutera amabuye mu Rwanda bahagaze ku mbibi duhana narwo. Uwo munsi siho yoza kuba ngo nuko abasirikare b'abarundi bagiye gufasha Kongo. Ariko rero intambara zo ku mbuga ngurukana bumenyi zozo imicanwa izokwaka. Ariko uko bimeze ibintu byamaze guhinduka cyane. Imikenyero yamaze guhinduka, dore ko amakuru ahari yizewe yemeza ko Ndayishimiye abizi neza ko ingabo z'u Rwanda zifatikanije na M23 zaba zaramaze gukikuza ubutaka bw'u Burundi.